Karuru kinsinzi mwizina rya Yesu. Mungu awabariki sana. Moto na waka. Litaya za lavo. Rito zefando. Teiminia. Shima Yesu. Shima Yesu. Shima Yesu. Shima Yesu. Umucyo uvuye mu ijuru urasira ubugingo bwanjye. Umucyo uvuye urasira ubugingo bwanjye. Zanumva amahoro. Amajwi yacu. Zogera ku cyo yavuze
Yesu iyo ivuze yategeka bigakomera n'ifite ijambo rya nyuma kuri njye. N'amajwi yacu isi yuzuye ibitego n'ibiduca intege. Reka gusamarira abariko baruzuzwa. Nimba vyakunaniye kuba mu kirere cyawe, ureke gusamazwa n'abandi. Turafise uko twapanze amaprograme, ariko programe y'Imana niyo nziza gusumba. Shikete ego vuga ijambo ku buzima bwanje muri iki gicugu. Vuga ijambo muri iki gicugu. Yes. Neno roshe kete ritetetelebo ngamituma nona ingomezi zame. Umubatizo mureke kumusengera mumuwe hafi gusa. Mube hafi gusa. Ngamituma ingomezi zame tuma marayika mwami muri uyu mwanya. Ingomezi zame barahawe ubatizo barore Yesu warahawe suka yo mubatizo mu bantu bawe mwami. Suka yo mavuta mu bantu bawe Yesu. Suka ubwo bwiza. Suka cuncubura yo mavuta mwami.
inkomezi zo mw'ijuru hari ikintu kigira kimanukira abantu muri aka kanya. Hari ikintu kigira kimanukira abana b'Imana muri aka kanya. Uzanywe Mwami tuma ndabinginge muhagarare nimba bishoboka. Numva Imana ishinduye ibintu. Numva Imana ishinduye ibintu muri aka kanya. Numva Imana ishinduye ikirere muri aka kanya. Numva Imana ishinduye ikirere muri aka kanya. Navuze abantu mwese ngo muhaguruke, abantu mwese muhagarare. Mwami tuma bakozi b'Imana muri mubiki ngaha mukwegereye abantu. Inkomezi ego kisigiye cyo gusamara, kinigiye cyo kuzura imbaraga z'Imana. Nta muntu ashobora kuzuzwa ariko arasamara, ntibishoboka. Iby'imwemu ni iby'imwemu. Va mu bintu by'ikidini wamenyeye. Telebosh zotangazwa no kubona abandi bari mu rundi rwego rwo gukorera Imana, nawe ugume wikwega. Kandi abandi bujujwe ubona, abandi buzuye amavuta ubona, abandi buzuye ubwiza bw'Imana ureba. Ego sukwa w'amazi we, sukwa wariba we, sukwa wariba we. Hari ukuboko kw'Imana hano, hari ukuboko kw'Imana hano, hari ukuboko kwa Mwemu Yera hano. Hari ubundi bwiza, hari ubundi bwiza, hari ikindi kirere. Akira icyo kirere, akira icyo kirere, akira icyo kirere, akira ayo mavuta, akira iyo onction, akira uko gusigwa. Robo shekete. Ukumva imbaraga zikunaniye gukontorora, upfukame kugira ngo utagwa hasi, tumupfukama hasi. Rosheketelemano. Ndumva ubushobozi, ndumva ubundi bushobozi, ndumva izindi mbaraga. Lelelelelebo. Abantu bariko baruzuzwa, abandi bariko barabohoka, abandi bariko baratabagwa, abandi bariko barinjira mu yindi dimension, bariko barinjira mu rundi rwego, bariko barinjira mu rundi rugezo. Ariko biratangaje no kubona abandi bariko barafashwa buzura imbaraga, abandi bariko baratwenga, nibazi ivyo barimo, nibazi vyabaza. Bega waje gutembera canke waje kugira ngo ugire ikintu wakiriye kizogufasha. Twari kuryama no muhira hariho ano kujya, ariko no kugira ngo twakire imbaraga z'igihe kirekire. Pokea nguvu, pokea upako, pokea mafuta, pokea uwezo. Hey, lebo. Retiming. Yeah. Ego. Uzuzwa. Sigwa. Sigwa yo mavuta.
sigwa ayo mavuta, habwa kuri ivyo bihe bidasanzwe. Litaya bashaindo, ritaya za gloria, rimintaya za grobo, rimini ya za gidefa. Yes. 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 Lelelebo. Abakobwa nibakire, abasore nibakire, abagabo nibakire, abadamu nibakire, abana bato nibakire. Akira! Abakozi nibakire. Uyu mwaka uzokorera Imana birenze uko wayikoreye. Uyu mwaka uzosenga birenze uko wigeze gusenga. Uyu mwaka uzogendana n'Imana ku rundi rwego rwo hejuru. Mube maso, dusigaje iminota 7 ngo dushikire isaha 9. Isaha 9 ni igikorwa gikomeye, ni isaha ikomeye ku buzima bw'abana b'Imana. Rebo shandominia. Ego, 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 jazwa, jazwa, uzura imbaraga, uzura amavuta, uzura ubwiza bw'Imana, uzura ubwiza bw'ijuru. Hehe, hehe, hele bayi mini ya fa. Hari abantu bumva emotion, bumva ibigumbagumba vyabananiye gukontrola, bamwe bumva amarira. Ariko mwebwe mwicaye vyagenze gute? Mwebwe mwicaye vyagenze gute mwabaririmbyi mwe? Nimwe muzosiga muri ko muragora abandi bariko barazamuka mu mavuta, abandi bariko barazamuka mu bwiza bw'Imana. Nawe uricaye urasinziriye. Abandi bariko barakira ingabire zizobakoresha uyu mwaka wose, zizobakoresha uyu mwaka wose. Bariko barakira impano, bariko barakira ingabire zizobagendesha uyu mwaka wose. Rosh kete togota muri mwemo, togota muri mwemo, uzura. Kira amasezerano, hari ikintu Imana iri kirakubwira, hari ikintu Imana iri kirakongorera. Icyo nyene wumva nicyo ugiye kuba, iryo jwi wumva ririko rivuganira nawe mu mutima, icyo nicyo ugiye kuba, icyo nicyo kigiye kuba muri wewe, icyo nicyo kigiye kuba muri wewe, nicyo kigiye gukorekera muri wewe. Icyo wumva kidudubiza muri wewe, icyo wumva kibira muri wewe.
Yes. 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 Lo palaminia. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Mwana. Urakoze Mwana. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Mana turagushimiye. Mana turagukengurukiye, tugukomeye amashyi menshi, dushimiye izina ryawe. Makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Makofi na vigeregere. Makofi na vigeregere. Mwicare gato. Yesu ashimwe. Mwuyu mwanya hari ikintu tugomba gukora. Yesu ashimwe cyane. Mwuyu mwanya hari igikorwa tugomba gukora. Numvise mu mutima. Bwana Yesu asifiwe. Tugomba gukora kizohindura amateka y'ubuzima bwacu muri uyu mwaka. Imana yigeze kumbwira igikorwa dukora tukirajya kwijabe. Icyo gikorwa twaragikoze kandi cyahinduye amateka y'ishengero ryose. Haleluya. Tugomba gukora ikintu cy'urufatiro utari bwigere ukora n'umunsi n'umwe hano muri repentance, hano ku Musaga. Haleluya. Barundi baciye umugani ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru. Nuvyumva ukavyumvira, biza guhindura amateka yawe n'ay'ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Hari ikintu Imana yambwiye numva dushaka gukora uyu mwanya nyine mbere ko tuja mu bindi. Bwana sifiwe. Murabona turakora ivuga butumwa. Turakora ivuga butumwa online, abantu bagafashwa, abantu bakabohoka. Mugabo turiko turarikora ku rugezo rushemeye rukwiriye. Haleluya. Kubera hari bibuze. Imana yaratubwiye kwigomba guhamagara abantu bavuye mu bihugu bitandukanye ku isi. Bega abo bantu bazoza batumvise. Byoshoboka ko boza batumvise. Rero tugomba gukora ikintu kizo gituma usigara urahuhutwa. Niko muranyumva. Ukora ikintu utari bwigere ukora kuvushitse hano muri repentance. Ikingura amarembo yawe, ikingura imiryango yawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Turakeneye gukora Zoom. Abantu bakurikirana ubutumwa bwiza kuri Zoom bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Kandi turagomba mbega reka ndababaza abari hari inyuma muri ko muranyumva neza? Uko munyumva niko mwahora munyumva? Uko muri ko muranyumva niko mwahora munyumva mu yindi minsi? Mwemwe baza ko ari kubera iki? Ni kubera iki?
kubera ivyuma twakose ivyuma by'amafaranga kandi atari make kugira ngo ubutumwa bwiza mushobore kubwumva neza uno munsi. Twadepanshe 2,200 kugira ngo tukote ivyuma. Turagomba tugura ibikoresho byo gukora umurimo w'Imana. Dukore Zoom, dushireho wifi ku buryo uzohora ukurikirana ubutumwa bumeze neza. Dushire ibikoresho bimeze neza, tugura amabafure ameze neza ku buryo ivuga butumwa aho uzoburi hose rizogushikira n'umunari wose rizomushikira. Haleluya. Nk'uyu mwanya tugomba dukora ico gikorwa. Urakora ikintu. Ndibuka iryo joro natanze 2 million nari mfise imbere n'inyuma zari kuri konte nazihawe n'umuntu. Arambwira ngo ndaguhaye aya mafaranga azokubera urufunguruzo uronka imodoka. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo igihe cyo kugendera mu modoka nikiragera, ariko yatange mu nzu y'Imana ishengerero nk'ikibanza uzoronka imodoka. Kandi ndavyumva ko uyu mwaka n'umwaka wanje. Ndavyumva ikintu cyageze mba nacumvise n'umwaka wanje. Hari igihe nagenze narushe ngenda nibirenga ariko ndumva ko imodoka yaje. Ize canke ireke? Iraza. Tugomba dukore. Uyu mwanya nyene dukora igikorwa utari bwigera ukora. Dukeneye ibintu n'imiburiburi. Ibikoresho dukeneye n'imiburiburi nka 20 million. Kugira ngo tugure ibikoresho, tugure ivyuma byose bimeze neza. Mbe baririmbye ivyuma bimeze neza, muririmba neza. Tugomba gukora Zoom, ubwo butumwa byo kuri Zoom. Shaka umuntu yumva mu mutima ikintu ndiko ndavuga ko kiriko kirinjira cyo kivuye ku Mana. Ukora ikintu kikugururire ikintu utari bwigere ubona ku buzima bwawe. Nawe ukora ikintu kuvushika no muri repentance utari bwigere ukora. Umuntu yumva kuri ibyo bikoresho dukeneye kugura yotanga 1 million, akitanga akaronka 1 million. Imana ikugururira ibintu bizotuma iminzerere ivuga mu matwi y'abazovyumva. Wumva wotanga 1 million umwe, kandi kubera ko iryo jwi ari je naryumvise ndihera ko je ubwanje 1 million. Mufatira ikaramu mu nyandiki 1 million je ubwanje wa mbere nzowutanga kugira ngo tugure ivyo vyuma. Mufatira urupapuro mu nyandiki. Wundi muntu yumva akeneye kugendera mwayo mavuta uyu mwaka, yumva akeneye kugendera mwayo mavuta uyu mwaka, Imana ikagukorera ikintu utari bwigere ubona ku buzima bwawe uyu mwaka, kumva ko wotanga 1 million tugura ibikoresho by'inzu y'Imana. Uze hano mwaya mavuta kandi ndavyumva Imana irayitira yigikora ico kintu ushaka. Ngwino hano. Wumva wotanga 1 million umwe, Imana igahindura amateka y'ubuzima bwawe bwose bugahinduka. Ntawe akeneye ibintu bikomeye muri uyu mwaka, yasengeye bikomeye byananiranye. Wumve ngo byananiranye, ndi mwaya mavuta ndakugururire, Imana ibigukorera. Wumva wokora ugatanga 1 million. Si ubunyene, si uyu mwanya nyene, ushaka kuyazana mu mezi 2 cyangwa mu kwezi. Hama dukore ico gikorwa cy'iryo vuga butumwa. Tere ntambukuze hano ndagusengera. Tube babiri.
tera intambuko ushike hano ndagusengere mwaya mavuta yo gusozera umwaka utuye isaha 9, isaha yo kuzura ibintu, isaha yo gushiraho ibintu bikabaho. Ukeneye urugendo, ukeneye visa, ukeneye umugabo, ukeneye umugore, ukeneye inzu, iki kintu kikugururire. Dukomere Yesu amashyi menshi. Ngwino wewe wumva ijwi ririko riragusunika, ndagusengera ukora iki kintu. Ukora iki kintu urabe imbizi zuguruke ku buzima bwawe uri kurareba. Imana ikugururire. Dukomere Yesu amashyi menshi. Amazi azikuruka rimwe, iyo azigurutse rimwe witangiye kusimbiramwe mwayo mazi niwakira. Kandi ndakumva ijwi riko riragusunika, kende kandi urabona inzira zoyaguha. Gwini Imana igukorere ikintu imbere y'Imana Data wa twese yampamagaye. Nubikora urugo iraruguha. Mwe muraceza mwebwe, iraruguha. Yasabye ikintu kimwe nicyo akeneye, iraruguha. Kandi uyu mwaka mwe mwibaza ngo ni black, muzamuke ngaha hejuru. Nawe ushaka iki? Inyenkomezi ya Yakobo yampamagaye, itigeze imbwira amahuri. Ikibanzo ukeneye turagera muri December y'umwaka turimo twatangiye wakironse. Wewe uzuza Imana ivuze ku buzima bwawe. Mwegere hano, muhagarara. Hari umuntu ariko arasunikwa n'ijwi ryo mu mutima. Ndavuga ngo numvise abapasiteri kenshi bavuga ko atabyo nabonye. Bara abapasiteri ariko uyu munsi biko biravuga pasiteri. Ntushire mu bwinshi, bari mu bwinshi biko biravuga jewe uyu munsi. Uzomenya ko umuhanuzi yaciye hano cyangwa atahaciye. Haleluya. Ndaguhamagaye wewe wumva ijwi riko riragusuguma, igusunika ngo ugende gwino. Kandi ngiye kubasengera mupfukame. Ngwino wewe wumva ijwi ryasunitse. Nabona muri mwebwe harimo umuntu atunze telefone ya 2000, atakiyo na kimwe izopfa iguhaye, canke 1 million canke 500,000, atakiyo na kimwe, atanyungu nimwe izopfa iguhaye. Koresha kunaviga gusa, ariko iki gikorwa muzoba mumbwira
muzoba mumbwira. Mumereze envelope, mumereze amabahasha. Iminsi rero igiye kuvuga mu matwi y'abantu. Haleluya. Iminsi rero igiye kuvuga mu matwi y'abantu. Imana igiye kugira chef akomeye, igiye kugira society ikomeye, society ikomeye, umengo ikomeye. Nenda reka natwenga, nenda twenze amubaririmba mutwengeje nuko Imana igiye kumuha society ikomeye, arigiye uzomubera umukozi. Ngwino sengera aba bantu, nawe ndagusengeye. Rimwe daru inshuro indwi, niba butaraza basi ayo mavuta azoba kurenganya. Ngwino kabiri, ngwino gatatu, ngwino kane, ngwino gatanu, ngwino gatandatu, ngwino ukunyene niko muzotangara, ukunyene niko muzotangara. Ruwi Imana igiye kukugururira, ugiye kuzoja kuba muri Australia. Igiye kukugururira iyo nzira, ugiye kuzoja muri Australia. Hejuru y'ico wari wipfuza ko Imana igukorera, igiye kuzokugururira urugendo je kuba muri Australia. Ndabivugiye kuri iki gicaniro, muzobibona, muzobibona. Ico wari wahagurukiye ushaka ni giki? Ngo cari ico nyene c'urugendo. Ndi imbere y'Uwiteka Imana, nta musi numwe turigiye tuvugana na Ruwi wambwire ko agomba yifuza kuzoja hanze. Nico nyene caguhagurukiye. Nukuri kw'Imana. Imana irambariye ndakubwire, igiye kugira izingu ifaranga, igiye gufata icyitwa ifaranga kw'Imana. Igiye guharura ijyanyuma igira indwi, nari maze guharura gatandatu. Hano wahaguruka ntari ijyanyuma. Hano haguruka ntari kandi urabyumva mu mutima, kandi urabona n'inzira wo yavanamwo ukagikora igikora ko byakunani. Aho wagurukira umuryango wawe, ugahagurukira abana bawe, ugahagurukira tugize 4 miliyo ko tubaye bane, nanje ndimo. Nta wundi muntu umwe yoza tugakwiza 5 miliyo, yumva ijwi riko riramusunika yoza. Isha nimuramenya amavuta, nimuramenya amavuta turimo, nimuramenya amavuta turimo. Muyumvisha amatwi, nimurayabonesha amaso, ariko iri joro turi mu mavuta yo kubahesha ibintu mugahitira mubibamo. Haleluya. Nta muntu umwe yumva ijwi riko riramusuguma yoza.
ngwino ufashe ufukame mu gishingo canje biya envelope. wewe ntiwapfuye ukoze mariage. Akubwije ukuri, ntiwapfuye ukoze mariage. Foto yawe imanitse hano mu giti cy'ikivumuvumo. Imaze y'imyaka 9. Igiti cy'ikivumuvumo niho bakumanitse mariage yawe, baramanika aravuga ati uyu ntazopfa koza ubukwe. Ariko mu mavuta ndimo iyo foto iravuyeyo. Ije nzo gushingira nawe uwo musore azoba ari mu rundi rushengero, igeza kuzoza kugushingira, nafashe envelope mwese. Ngiye guharura igindwi. Ngiye guharura igindwi. Dukomereze amashimwe ku bwa Yesu yaje. Umvise ndakubwire ma. Narige banza uvuga ma ndakubwire. Nirigeze kugwanurira ibintu uri ngaha kuyu musozi, urabibona? Vuga ngo subira. Ugiye kuronka akazi muri ONG mpuzamahanga. Kwimana ndabirahiye. Ugiye kuronka akazi muri ONG imwe ikomeye. Ugiye gukora nk'umudiplomate. Muremera ko Imana ivuga igakora? Ugiye kubibona. Ugiye kubibona. Iyanyuma ndari harure cyangwa ndarireke? Dukomere Yesu amashi. Sheri wanje aragwaye, ndamusabe agenda aricaye mu ntebe, araza kugaruka. Uyu mukobwa muko muraba si mwiza? Ni wowe ugeze iki gihe utarakora mariage wewe? Urakoze mariage? Mariage ndakubwira haniri. Wahagurukiye mariage, wahagurukiye iki? Vugisha ukuri, ikintu wahagurukiyemo unacho kirimo. Mariage yawe iri ahantu muri Cohoha. Urugo rwawe ruri muri Cohoha. Cohoha iri he? Wovuka vuka ngo vuka mu Kirundo. Ndi imbere y'Uwiteka Imana yampamagaye. Ndi hano Imana yampamagaye, Imana yampamagaye kugira ngo ndayikorera no kumusaga. Ntangazi insinzi mbohore imbohe.
mukobwa uravuye mwari y'amazi. Harakaire kari muri cyo yesi ndige yanja mu Kirundo mugabo cyo handayumva uko ariko ndiko ndabona kaire kari hagati mu mazi amaze kujayo kariyo sindigera njayo ariko ndabona kanu kakaire mbona igicaniro cy'abapfumu 21 bakikuje ico gicaniro ndakubonamo hagati uri muzima apani foto ndakubona hagati yabo ibi urakundwa suvuga kudakundwa ariko satana akavyica ariko ivy'Imana igiye gukora uyu mwanya ntibizongera gupfa. Muri hanga muhagarare banze muhagarare ndabona murarusha. Imana iri hano canke ntayihari? Amarira yawa indutsi bitwenge dore warumazi misubawe Imana irakwibutse baribaza muri famiye n'igiki cyabaye kuyu mwana wacu ariko Imana irakwibutse Imana igukuje imbaraga zikomeye z'iri joro nyene iri joro igukuye hagati yabo bapfumu 21 ko gukina ngagapira Imana y'ico gicani uragenda bakubona ugenda mugo ubuzima bwawe bwose uri hariye. Nubwo mutanyemera je ndumuhanuzi w'Imana shoka upinga ibintu ko je ndazi ko iyo mpano ndayifise Imana yarayimpa nayirose mu mwaka wa 2007 niyo mpano nayihawe ndabizi ko nta bintu by'amaranga mutima birimo nta bintu by'ama emotion birimo. Iyo ndakubwiye ikintu gishobora guteba ariko kizoba tu sho guteba kuko Imana iravuga nishitsa ariko ico ndakubwiye bitebuka uzokibona. Na myaka 2 zohera utarakora ubukwe, nta myaka 2 zohera utarakora ubukwe. Ibiki kiri envelope ngiye guharura ijya nyuma risigaye niba shaka uraza utashaka ureke ariko no gukiza ubuzima bwawe. Umumiliyoni muri iki gihe kuwujya ni ibintu bisanzwe umunota umwe bumaze. Ibushize nagiye twagiye ruguru na madame navuye urugendo tugize rw'iminsi 2 nakonsomye ibihumbi hafi 800. Ntaho vyanditswe mu ijuru harahari, ntaho vyanditswe namwe, ariko mwebwe bimugiye gukora bigiye guhindura amateka yawe. Hari umuntu yigeze kugukunda hanyuma arabivamwo kandi ukimukunda tugaruye yo nyene cyane tuzanundi agaruki ahuri niba uryamye gahunda zose warimo uzihagariki ahuri tukubujije amahoro garuki
izina rya Yesu. Nta wundi muntu wumva ijwi rikora musunika ngo aze ndamusengere hanyuma soze. Twomere Yesu amashimisha. Urazi wewe ukijije amagara y'umwana ari mu nda, ukijije n'amagara y'umugore wawe. Urabyumva? Guhaguruka kwawe ukijije amagara y'umwana ari mu nda, ukijije na madame wawe, kuko yaragiye guhagarara umutima bukwi na bukwi. Umutima warugiye guhagarara bukwi na bukwi, turavamo imwemwe. Uzoronka umwana kuri kw'Imana, kandi urabona ibimenyetso. Hari ibimenyetso bibi ugenda mubona ku mudamu wawe. Imana yo mu ijuru yaje ameze neza. Imana iramukijije imipango y'abarozi. Imipango y'abarozi. Nta muntu azoza kubishyuza ngo muzane ngo yamahera ngo mwemere. Wewe uzobikora, rutabikora ubireke. Turabana indwi, mupfukame ndabasengera. Mwe muri batandatu na jewe ngira indwi. Sheri ngwino mupfukamire. Hari uwundi yumva yoza? Ngwino. Mama ugize neza dayo. Atanze $50 niyafise. Pfukama. Nimwoko mamashi. Y'umwaka no wawe n'abana bawe. Ndabikubwiriye aha muri iri joro, uzobinsubizako. Sinshimye kuvuga byinshi kuri wewe, ariko uyu mwaka ni umwaka wawe n'abana bawe. Ntabandi bantu babiri boza ngo dukwize imiliyoni 10. Babiri dukwize 10 miliyoni. Nimwokomera Yesu amashi. Awundi muntu umwe yose narindindiriye Thierry. Pfukama. Irabira akagiye kuyagwa. Chetu 10 nivyo. Kwiza 12. Kwiza 12 tuwe 12. Ngwino kwiza 12. Ngwino kwiza 12. Jim. Wewe ni jim. Nawe yo kwiza 12.
Mana mu izina rya Yesu, uri nyenkomezi ya Isirayeli, ndahamagaye imbaraga zawe, ndahamagaye ubushobozi bwawe, ndahamagaye amavuta y'imikabami, ndahamagaye amavuta aduza abantu, ndahamagaye amavuta akora ibihambaye mu bushobozi bw'Imana. Le monde l'idify roche kosia fayo 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 sokayo sokayo murekure ariko amaraso ya Yesu, murekure ariko amaraso ya Yesu. Jesus, Jesus. Hari igihuzu, hari ikintu bakwambitse kimeze, muramaze kubona kujya inzoka, kujya inzoka yiyubura, hari ikintu kimeze nko kujya kugubu gw'inzoka. Ndiko ndasenga numvise kigucomokamo, kirasohokamo, hasigara umuntu w'ukuri. Ibyatumye ibyo byose bikubaka ibyakubayeko si wewe wagaragara, hagaragara ikindi gisura. Mbonye Imana ndiko ndasenga ikigucomoramo. Mana we mu bushobozi bw'Imana yampamagaye, ntibazosubira kumurokariza, ntibazosubira kumurokariza. Kuva uyu munsi ntibazosubira kumubona. Urakoze Yesu. Mwami Yesu, uhuza ibirere n'ibindi, ndamuhujije n'ivyo birere, ndamuhujije n'ivyo birere, ndamuhujije n'ivyo birere, ndamuhujije n'ivyo birere. Umugirire neza uyu muntu agiye kumuvugira, uyu muntu agiye kumuvugira. Namuvugire akore ku madolari, akore ku maero, akore ku mapaundi, akore ku mafaranga y'agaciro, azohora yurira indege nkurira bisi. Witeka urakoze, giye kumuha kuba muri quartier ikomeye muri iki gihugu. Urakoze mwana, muhuze n'ivyo birere, muhuze n'ivyo birere, muhuze n'ivyo birere, muhuze n'abo bantu, muhuze n'amafaranga, muhuze n'abagwiza tunga. Mana mu izina rya Yesu Kristo, mugirire neza, muhezagire, mwugurure umugisha bidasanzwe bikoreke. Letofai Mana urakoze kumukuye mwakiriya giti, kumukuye mwakiriya kivumu. Ndavuze ngo ubunyene murekure yabohotse. Urakoze mwami Yesu, mwami Yesu, ndamuhujije na visa, ndamuhujije na visa. Mwugururire visa, Mana mwugururire urugendo, umugirire neza mu izina rya Yesu. Mana rinda umwana wiwe, rinda umwana ari munda, rinda ujya mwana ari munda, rinda n'umudamu wiwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, azeyibaruke umuheburayo kazi, tuzoshima tuvuga gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Mana hezagira urugo rwanje, uruhu umugisha mu buryo bw'ibifatika. Ndahamagaye inzu, ndahamagaye imodoka, ndahamagaye mwami, ndahamagaye ikibanza cy'ishengero, ndahamagaye ibihumbi by'ishengero, ndahamagaye abantu ibihumbi n'ibihumbi, ndahamagaye mwami riko siyaminia. Urakoze mwami, ukoze kuhamagaye abazungu, urakoze kuhamagaye abirabure, abava mu bihugu bitandukanye mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye kumugiriye neza, ko wuguruye inzira, ko wuguruye amarembo, ko wuguruye imiryango. Byo bari barakoze bitejejwe agaciro. Urakoze mwami kumubohoye, kumwiyeretse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashimeshi kuri Yesu. Hamwe mubikoze vuba na vuba byoba byiza.
ko nabyo byihutisha gukora kw'Imana. Tubandanye. Haleluya. Ako murabona abarozi ko nari babi. Abarozi murabona ingene ari babi. Wachawi. Turabamanura ku muriro mu kanya. Wewe uri kuribaza ngo abo bari ngaha ngo nibo bapfuye bonone ubuzima, ariko n'ubwawe bwarapfuye. N'ubwawe bwarapfuye. Umuntu yumva yotanga 500,000. Nahaguruke. Mungu akubariki sana. Ngwino. 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 Magarara. Umuntu yumva yotanga 500,000. Ngwino ndaguheshe umugisha. Imana yo mu ijuru ndiko ndamurika mu nda yawe. Warugiye kugira kanseri yo kugwagasha. Kugwagasha muraruzi? Warugiye kugira kanseri yo mu gwagasha. Ikibazo ufise kandi iyo kanseri ntabwo ari kanseri isanzwe, ni kanseri y'umuyaga yo mu gwagasha, ariko Imana yo mu ijuru iragukijije. Iragukijije. Ni Imana ikiza ingwara zose. Iragukijije. Ico kibazo kiraheze. Iyatumye wa mwana wawe yari yarazingamye atambuka, ni nayo igukijije. Kandi uyu mukobwa wa Yesu abarozi baramwimba mu mizi, kandi gituma bamwimba mu mizi ni inyenyeri yiwe. Imana yo mu ijuru iragukijije. Yazinguruye ujya mwana wawe amaguru agatambuka byari byarananiranye, nawe iragukijije. Nawe iragukijije. Urabizi ikintu ngira mvuge kirashobora kubatwenza. Urabona ubuzima bwose waciyemo n'umuntu yagukuye ipfunja, ushaka kubyumva nk'ibintu ukiri muto. Ubuzima bwose waciyemo bubishe n'umuntu yagukuye akabaroza Imana yanje. N'umuntu yagukuye ipfunja, ushobora no kubyibuka n'ibintu byabaye afise nka wita. Aragurutse aje gutya mitira ndabibona. Yari afise nk'imyaka 8. Ipfunja nurubaragasa rugenda rukonka umubiri w'umuntu. Barafashe iryo pfunja bamukuye, bararijana barimanika munsi y'urusenge. Baratekeye mu kantu k'agato barimanika munsi y'urusenge. Wachawi. Kandi uyo muntu yabikoze nubu aricyariho, n'uyu munsi aracyariho. Nako gato tuvugana iyi saha kari cyamanitse. Ariko Imana yo mu ijuru babikoze kubera iki? Haleluya. Babikoze kubera iki? Kugira ngo ubuzima bwiwe bwose azobaho azora ubuzima bwiraburaniwe, kuko kariya gato karuzuye umwotsi. Ufite imyaka ingahe? Uvuga ko bimaze imyaka 31 ivyo bintu bibaye. Ariko Imana irakubohoye.
ndi imbere y'uhoraho Imana. Sinzi ko ndi bukora ibi bintu gutya, ariko ko ari iby'Imana yateguye, reka bibabohore. Iby'Imana, ariko Imana yabiteguye ntacu. Birabababaje kugira ngo ubuzima bwawe bwose uzobamo, uzoba ubuzima bw'umwijima take, utabona imbere n'inyuma, utabona imbere n'inyuma. Ubuzima bwawe butangiye kuba ubuzima aho utangiye iby'agakiza. Wari umuntu asuzuguritse, wari umuntu atakintu na kimwe yigera ashikako, ariko kandi n'igihe ukijijwe hari ibintu utigeze ushikira, umubona ubifatira mu kirere, ubibonera mu kirere, ariko ntubishikiye. Imana irakubohoye. Twokomera Yesu amashi menshi. Uzova kuri kariya kamoto uja ku kamodoka, ariko uzobanza kugendera ku kamoto. Sengera aba bantu. Hari uwundi muntu yumva yokora iki gikorwa nkamuhesha umugisha. Nitwokomera Yesu amashi kumukobwa wa Yesu. Nta wundi muntu yumva yoza tugahesha icyubahiro umurimo w'Imana, ubuzima bwiwe bugahinduka, agatanga 500. Nawe hari ikintu nigeze kukubwirira hano, ariko ndakivuga ibice, reka ndakivuge neza rero mu buryo bwagutse. Wewe warozwe n'abadamu babiri bakurogeye aho bita igikongoro. Igikongoro ni mu Rwanda, aho hantu wari umaze kuhumva. N'abadamu babiri ça fait 12 ans. Rezi imyaka 12 biba. Wewe ukora nyuma uri mu minsi y'inyongera. N'abadamu babiri bakwiciye ubuzima bupfa uhagaze, ariko kubera Imana n'inyenyeri y'Imana ikuriko yaranse kupfa. Warabateye umubabaro, ivyo urimo ntibipfuza kubibamo, urugo urimo ntibipfuza kurubamo, baguhora urugo urimo. Babikoreye aho hantu muri iyo nuze, sinzi ko ari intara canke ari zone canke ari komine, niho babikoreye ivyo bintu kugira ngo wewe bakwice, ariko kubera imbaraga n'urukundo rw'Imana ntiwapfuye kandi ntuzopfa. Abana bawe nibo mugisha wawe. Nabahaye envelope, nta envelope zindi. Dukomere Yesu amashi kubw'uyu mupapa. Izindi envelope mwasinziriye? Nta wundi muntu yumva ariko arasunikwa n'Imana yoze, agakora iki gikorwa, ubuzima bwe bukabohoka, Imana ikavugana nawe, Imana igahishura ibibosha ubuzima bwiwe. Iyo ingwara umuntu agwaye ibonetse abakize,
kubera umuti ucuboneka n'abantu batanu ngaha yo guharura rimwe ingo, kabiri ingo, gatatu ingo, kane ingo, gatanu ingo, gatandatu ingo. Ngiye guharura ijyanye njoo. Mungu akubariki. Ngwino, Imana iguhezagire. Indwi uvuga. Mana mu izina rya Yesu ndahezagiye abana bawe, ndabasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bakoze ibi bintu bibi kubw'uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo sindabica, nibabeho kandi babone ukugira neza k'uyu mudamu, babone kugirirwa neza kwiwe, aheza agirwa bamubona, atera imbere babibona, abana biwe bashike kure ababibona, bibage nawe umugirire neza, umukize ikintu cyose bamuteje mu izina rya Yesu. Mana umugirire neza, bohora abana bawe. Ndasengeye ikibazo kiri mu nda kubwagasha gwiwe, ndakoze operation yihuta mu izina rya Yesu Kristo, operation yihuta mu izina rya Yesu. Unamuka mu izina ry'ububasha bw'Imana yampamagaye kuva uyu mwanya, toka rekura ariko amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Akira umugisha, akira kubohoka, akira kwidegembya, akira kubohoka, akira kwidegembya mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi kuri Yesu. Dukomere Yesu amashyi. Undi muntu ari muri Amerika atanze $1,000,000. Imana yo mwisho. Haleluya. Imana yo mwijuru iguhaye imisi. Imana yo mwijuru iguhaye imyaka. Imana yo mwijuru itembagaje icyo cyago cyose cyari ku buzima bwawe. Irakubohoye, irakubohoye, ibohoye ibyawe byose, ibohoye ibyawe byose, ibohoye ibyawe byose. Aho uri ugiye kubona impinduka, ugiye kubona impinduka. Amashyi menshi kuri Yesu. Umuntu yumva kuri iki gikorwa yotanga 300,000 azi 300,000 yihute. Komera amashyi Imana kubw'umukobwa wa Yesu. 300,000. Komera Yesu amashyi kubw'umusore wa Yesu. Tera intambo kuze ndaguhezagira, ndaguhesha umugisha. Tera intambo kuze ndaguhesha umugisha. Abasinziriye amina. Tera intambo kuze kuri 300,000 ndaguhesha umugisha. Komera Yesu amashyi.
ongera Yesu amashi. Unanirwa no gutanga, unanirwa no gukoma amashi. Ariko ngira uraza gutanga mu mwanya. Tera intambo ukuze. Tera intambo ukuze. Tera intambo ukuze. Tera intambo ukuze. Dukomere amashi Imana ku bwa sheri. Mani gwaye visa ya Canada. Visa ya Canada. Irakubohoye. Uragiye wewe. Hari uwundi muntu yumva yotanga tubasamire watera intambo kazi. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi. Pfukamira abasengere. Saba ibintu bitatu ushaka ku Mana gukorera muri uyu mwaka. Ibyo bintu usabye uyu mwaka uzohera wabibonye. Uvuga pa Imana ikurinze urupfu. Imana ikurinze urupfu. Ikurinze gukoroka. Imana irakurinze. Mana mu izina rya Yesu ndasengeye aba bana bawe, ndabahezagiye mu izina rya Yesu, ndabasabiye umugisha, ndabasabiye kugirirwa neza mu izina rya Yesu. Wugurura umugisha, wugurura ubutabazi, wugurure kugirirwa neza, uhezagira abana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munashobora kuronka 200,000. Tera intambuko yihuse nibugana n'ingoga. Ndamusabira umugisha ku bana. 200,000. Munashobora kuronka 100,000. Nazi 100,000. Ibi bintu turiko turakora murana ntitwabanditse. Aya mafaranga nta numwe azokubwira ngo yazane. Urumva ngo yazane, urumva ngo ariko nta kuntu ngo yazane. Oya. Yazanye zoba ari inyungu yawe. Harimo uwundi muntu yumva yutanga 100,000 ataraza. Naze. Tera intambo ukuze twubaka ubwami bw'Imana hano ku Musaga. Birabira kagiye kuyagwa. Mani bahezagire. Mani bagirire neza. 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 Mani bahezagire. Mani bagirire neza.
Imana iguhezagire. Uzoze muri biro tuvugane ikintu nifuza ko tuvugana, numva Imana ikirabagira. Usanzwe bino umunsi ni kwa kangahe? Umunsi ni kwa uzoze kwa gatanu mu gitondo nka saa 3 uzoburi hano. Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire. Umupfukame ndabasabira umugisha. Nawe kwa gatanu uzoze tuvugane peace. Umva twogerageza kunyarutsa kubera umwanya kuragenda. Mana mu izina rya Yesu ndahezagiye abana bawe, ndabasabiye umugisha, ndabahezagiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka umugisha ucuncubuke, reka ibyiza bicuncubuke, reka ibyiza bicuncubuke, reka umugisha ubazeko mu izina rya Yesu. Kugeza mu kwezi kwa gatatu, nyumva, kugeza mu kwezi kwa gatatu hari ikintu gikomeye Imana izoba yakoze mu buzima bwawe, ukeneye umaze iminsi uri kurasengera, wipfuza ko Imana ikora. Kugeza mu kwezi kwa gatatu uzomaze kubona ikimenyetso cy'icyo Imana yakoze. Mana ndabasengeye bose ubagirire neza, umugisha wawe ubabeko, ibyiza bibabeko, ubahezagira amajana amaza. Mana mu izina rya Yesu ukora ibitangaza, ukora ibimenyetso n'utwumiza. Urakoze mwami, urakoze Yesu, urakoze data, cyubahiro ni cawe. Nawe uzoze kwa gatanu, uzoze ufite umwanya mu gitondo, uzoze kwa gatanu tuvugane. Umugisha w'Imana ubane namwe mu izina rya Yesu. Amashi menshi kuri Yesu. Umuntu ashobora kuronka 50,000 azi nawe tumuheshe umugisha. Mume envelope zindi. Sinazamuye ijwi ryanje hejuru menyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara menyesha iby'isarura, mubwire iby'ubwami ko bwegereje, witegure kumesa ibishura byawe. Ibihe bizashika abami bahinduke abantu uzoze vendredi nawe. Ibihe abami bahinduke abantu bazibagira. 50,000 nta wundi wa 50,000 mupfukame. Mana mu izina ry'ububasha n'ubushobozi ndabasengeye abana bawe, ndabahezagiye, ndabatuye ku mugisha, ndabahezagiye, ndabatuye ku mugisha, ndabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwana, urakoze Yesu, urakoze mwana, urakoze Yesu, urakoze mwana. Hezagira ubwoko bwawe, bohora ubwoko bwawe, bagirire neza, bugururire, bacira inzira ahatagira inzira mu izina rya Yesu. Sure mu bibanza kuva kuri 30,000 kugera kuri 10,000 muzire rimwe, shaduhagarikiraho nyene. Shakuronka kuva kuri 30,000 kugeza kuri 10,000 shaduhagarariraho nyene. Tubandane 10,000 vraiment mwari kuza mwese tukubaka ubwami bw'Imana. 10,000 mwari kuza mwese abasigaye. Muzoronka 10,000, muzoronka 20, muzoronka 30, uzoshira muri envelope, hanyuma
zane dukora igikorwa cy'Imana. Muzamuke hejuru. Nzanira izindi envelope. Mani guhumugisha. 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 Mani kugururire. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani kugururire. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani kugururire. Imana yakuvuze ko ibihambaye kandi ugiye kubibona. Mani kugururire. Mani guhumugisha. 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 Mani guhezagire. Mwegere hano. Mwe mutararonka mwegere hano. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Shira muri envelope cuye Imana umwe hajya. Uyafise acakunda yashizemo hanyuma yatange hajya ku bakozi. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Imani guhumugisha. Mwegere gutya. Na muze mwe mutararo. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhezagire. Nta utararonka mwese mwaronse. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Nta utaronse. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhindurira akazi. Mani guhindurira akazi. Muri mwebwe umuntu wese ari ngahe yifuza ko Imana imuhindurira akazi, irakamuhinduriye. Umupfuka. Tararonka. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Uzofata kanyuze kwa gatatu tuvuga nico Imana kirambira kuri. Mana mu izina rya Yesu ndahezagiye ubwoko bwawe, ndahezagiye abana bawe, nubagirire neza, nubugururire, nubacira inzira. Ibidashobokera abana b'abantu kuri wowe birashoboka. Ubahezagire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Sura mu bibanza. Mani guhumugisha. Abayafise ushobora kuyashiramo baca muzana izo envelope. Hari umuntu ataronsa amahirwe niyo ronka ngaho yose 10 ni twabivuze 5 harumva ko yoronka 5 atahagurutse nawe aronka umugisha mu bandi ntazi hingo kandi ni wisuzugure niko Imana ibona kungana uwatanga ashaka kungana n'uwatanze 1 miliyoni birashoboka shoboka. Imana ni Imana. Imana ni Imana. Biragoye ko nutwo yidefinisa. Imana ni Imana. Mani guhumugisha. Mani guhumugisha. Mu mama envelope Imana guhumugisha. Mani guhumugisha.
Mana iguhezagire, Mana iguhezagire cyane, Mana iguhe umugisha. Mana iguhe umugisha, Mana iguhe umugisha, Mana iguhezagire, Mana iguhe umugisha, 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 Mana iguhe umugisha. Shiremo abayafise mushe mwesha muri envelope muzana hano mu giseke. Mana iguhe umugisha, 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 Mana iguhezagire, Mana iguhe umugisha. Mungu akubariki, Mana iguhezagire, Mana iguhe umugisha. Ninde yataronse? Mana iguhe umugisha, 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 Mana iguhe umugisha. Zoze kwa gatanu tubonane ko zoze umwanya. Mana iguhe umugisha. Abishoboka mupfukame. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, ndasenga abana bawe ubugururire, 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 ubugururire inzira, ubugururire amarembo, ubugururire inzira, ubugururire umugisha. Mana ubagirire neza, ubahezagire. Abantu bazokizwa, bakabohoka, bagatabagwa, bakagirirwa neza. Nabuze ubibuke, nabuze ubagirire neza, nabuze ubabohore, byabo bize bibohoke, imigisha yabizize. Mana urakoze kubahezagiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amashi menshi kuri Yesu. Imbaraga zawe uwe iriba ry'amashimwe. Hari uwundi muntu ari mu Bubirigi atanze $1,000,000. Nitwobakomera amashi. Mbega murabona ko iri vuga butumwa rikenewe? Yitwa nibikenewe kumuvuga, reka ndamihoze. Mugari muri Belgique atanze $1,000,000. Abantu bari hanze badutereye ni babiri. Mwari muri Amerika, undi ari mu Belgique. Nitwokomera Imana amashi menshi kubwira ijoro. Haleluya. Turagomba gukora ivuga butumwa yo kugwego go hejuru, kuko natwe turabo kugwego go hejuru. Uwo nahanuriye ikintu nka precisa ugiye kukibona, ugiye kukibona nawe ntabwiye mugabo kaba ari cyo wizeye, kiraba mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo kiraba mu izina ryane, kiraba mu izina ryane. Imana yo mu ijuru ibahinduriye amapaje, ibahinduriye paje z'ubuzima bwanyu, ibashinduriye imibereho yanyu. Nimukomera amashi Imana yacu, twazamura. Haleluya, twazamura. Haleluya. Imana yo mu ijuru igendera abantu babanye natwe, bariko barakurikirana, bari kuri YouTube. Bwana sifiwe. Ibakorera ibitangaza. Wowe uri kuradukurikirana uri muri Belgique, inyuma y'amezi 3 were uyu munsi niba uri ku murongo, murabona hari abantu bari ku murongo.
reka ntangiye message kumbura azoyibona niba ngombwa nzomuvugisha niyo atabyumvise. Inyuma y'amezi 3 izo guhindurira page y'ubuzima, izo gukorako ikore ni kubyari byarakuziritse, ubuzima bwawe burabohotse, winjiye mu gihe cyawe. Komera Yesu amashi, komera Yesu amashi menshi, zamura haleluya. Nagomba muri aka kanya banasubize programme, hanyuma ndaza kubaha ka message kakumariza ka message ntarababwira.